Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi. Amen. Mukomera amashi Imana yacu. Mukomera amashi n'umwongera Imana yaduhaye. Ndashima Imana ku munsi wa gatanu narabonye Imana. Hari igihe umuntu mubona ko ari karatambuka kumba aba yarapfuye kera. Je nari mfise ingwarane y'amaguru, nicaye amaguru yaca vyimba nkaguma numva umuriro mu maguru. No gutambuka naratambuka nkumva umuriro mu maguru. Ndashimiye Imana cyane kwa gatanu umwungere yarandavyeho nari ndavuga ko naringiye kugwara amaguru. Kubera nari mfise no kuva kuri foye gushika kuri kote bonafata bisi. Nimba rero kubona Imana yari yabonye yuko ngiye gukira, eje Imana yarafashe. Umunsi wose nirirwa ndagenda naguma ngenda baguma abantu mahano kandi kuzuba. Waciye wiriguge Ngenda sinigeze no nicara baguma abantu kandi ahantu hanini atana ya bisi na bisi nigeze mfata. Ndashimira Imana kwejo nta maguru yigeze avyimba kandi yahora aca vyimba cyane bikangana bikaguma yari binini nkavuga none gamana je amaguru nibiki. Ndashimira Imana reko kwa gatanu Imana yambohoye ubingwane y'amaguru ya nakubwiye ndavyibuka wari uhagaze kuri podium nabwiye ko sinzi menga nabuze ibiheko batambutse bagushizemwe mu maguru kujya muri tugusengera n'ubu nta na kimwe urasubira kumva. Dukomere Imana amashi menshi, Imana yacu kirabona. Hallelujah.